donc théorie du complot sinzi aho no hahera sinzi ko ya bijya ibintu biragoye donc hari ibintu abantu bagenda barahanahana udashobora kuronka mu vy'ukuri ukuntu bisigura mugabo tubibirivinga uko ivyo no shamuze za empire hima Hutu power kit ibintu donc je ntashobora gusigura peut-être ngira ni vérité ntazi dans l'autre monde iruhande ya théorie du complot nimeze nka théorie du complot ni hari umuntu amaze mesasha muri Bibiliya vyinshi cyane ivyo Bibiliya mfete biragoye kuko nubwo tuvyemera muri église biragoye kuvuga ngo wo biprovinga tuve nka karozo kuvuga ngo wemeye ngo yashobora kubwira ngo umusozi ngo kimuka mukavye murazi ko mwese ta muntu bw'umusozi ngo wimuke bo turavyumva muri Bibiliya tukavyemera ko ratwe muri Bibiliya na Yesu nivyo yavuze mugabo guys ha muntu muzi ari mu musozi bo sinzi doesn't have a problem kuba niyumvira deep bo nje ndaciyumve cyakubwira ngo Elia sinzi Elisha sepa ngo yaragurutse ngo akiri muzima ngo araduga mu ijuru inyuma y'uwo haraheze nk'imyaka ibihumbi majana hari undi muri wumva vyashikira no wumva kuzohava Elia wa kabiri ukaguruka duga mu ijuru dapfuye encore une fois simpara n'abapastor bavuze ngo amen alleluia mugabo wicaye muhira ntubikoreshe nka discussion uri muri mu bintu vya politique vya logical it doesn't make sense ku bantu benshi wewe wisha kugira sense kwera believing muri Bible mugabo usize Bible iruhande ugatanga kwiyumva uti hang on a bit Moses yakase la mer rouge really uwo guha sepa Tanganyika kuko neza kwingana Tanganyika na Yesumba cyaka guha ruvyironza na ruruzi rutoyi canke muragarazi ruvubo dufata rumaze gukura canke muragarazi koko hari ikintu wo kubita yamaze akikubuga agacamo kubiri ariko ngo nivyabaye kuri Moses akavuga ngo biyagiye kumbura Imana yarabikoze to prove a point ishobora kutazosubira kubikora cyangwa ikazosubira kubikora uwundi munsi igiye gukuvinga another point ku mwanya yishaki atariko wowe ubisavye canke wowe uvyizeye navyo yensi nkunze kubikoresha mu ma argument atari genre biblique ata mu bintu bya Bible na n'ivya religion uza kuvanga n'ivy'Imana usanga vy'Imana cyo kuvanga na politique usanga bigucanganikije cyane so nizo communication kesho usanga umenga ziri displaced ziri déplacé simbona uko no zishura bo hariho rero ni comment ubona ko it's a lie ukubesha look at this dog my goodness it looks scary. What breed is that? What sort of breed? He's a British bulldog. Bulldogs. Yeah, I'm scared of bulldogs. They look scary. They're just softies. I would rather see a lion. Okay. No, they are gorgeous. Thanks. All right. So, it's a bulldog. Nibibwa bifise vinyo biteye ubwoba. Abazungu bakunda ibibwa ntino. You want a bulldog? Yeah. What for? To beat up Kevin. To beat up your brother? No, you don't buy bulldogs to beat up your brother. That's not right. To beat up a bully. Bullies, yeah, bullies could be beaten by dogs. That's correct. All right, so. Nakubwira ko hari izindi comment hari blatant lie. Donc umuntu abesha ziko ari karabesha. Bo kumbura mu babesha barabeshwe, donc umuntu akaba yabwiye ibintu na sekuruza na sengwa nyina wiwe hanyuma gacaza ngo urabona ngo mu 15 ngo bica sepa bica ndadaye ngo hari haje indege y'abafaransa ibintu nk'ivyo nyene abona no man no ivyo nivyo bakubwiye mugabo peut-être sivyo peut-être ivyo noja muri théorie du complot mugabo ibintu umuntu abesha nyene ukona ko ari karakubesha face to face ivyo murabiza abantu muri bundi muramenyera umuntu nyine abesha ngo c'est pas Burundi gihugu cambere gikize mwe bivyo umuntu abesha muri exagération mugana vyo nka laye umuntu abesha nyene ngo donc hariba abantu usanga ukana ko yabeshe mu vy'ukuri abo rero jewe cyo kimwe na théorie du complot cyo kimwe nibiki ndagerageza gukosora ko nshoboye nko kandi jewe ngizi proof zibi nibi nuko ndabikweretse sinabuka comment imwe
umuntu yatanga kuvuga ngo China ngo Buhindi nabwo barakenyera avuga genda usekinge why Ubuhindi buri classe mu bihugu en voie de développement ava ngo China ngo ntibashyize muri G7 ngo kandi wari ugitunze ndavuga G7 ntabwo ari ugitunze ntabwo ari ibihugu bitunze siyo critère yonyene hamwe izindi critère en effet izo ko ari liberal democracy kugira ngo ube muri G7 ico ni kimwe China is not a liberal democracy hanyuma ikindi ibayishize mu 70s mu 70s ntawuzi aho China yari igeze mu 70s ko itunze umwe mu 70s itari tunze ibintu nk'ivyo ivyo naho kame mari ntiyabeshe ni just no kwita ignorance ni lack of information have information zihagije harimo abantu bacisha ku ruhande information cyangwa akayumva abantu bari kuyivuga kumva umenga birafashe hanyuma agaca agenda aravuga ngo razi knowledge kuba umuntu nanjye ko n'ikijuju cyatana ubwenge nzi kubyo ntazi ukamenga yamfashe ngo gocha ndagufashe China ntiri muri G7 kandi tunze of course you don't kuko ni wari searching India bahera mu bihugu bikembwa India ntikenye India iri mu bihugu en voie de développement pour des raisons ushobora gushakisha India ifite maslams udashobora gusanga nko muri Australia n'ahandi ibintu nk'ivyo voilà nira kuvuga sino ndakunda ama comment I like to be engaged ko kuba engagé namwe na cyane iyo uri open kudiscutinga sirazima ngo twumvikane niyo tutumvikanye turashobora kuganira ivyo nibisanzwe pourvu que uri authentique pourvu que utabeshe pourvu que udatukanye voilà kubisiga mugira amahoro y'Imana ariko mu kurangiza je ntujya guhuza n'abantu bose nababwiye ndafite n'abantu tuvukana hari ibintu byinshi tudahuriza ko ivyo ni très normal pour moi ko na madame hagiye tuvuga ati bo umwana tumujyanye ku ishuri avuga nti mbamwe uko siko vyogenda hanya tukumvikana tukadesida ku kintu kimwe reka tugurike ngo bo turafite amafaranga cyane hadufise kuganira mu brother akavuga ati bo reka iri tongo turi gumva ndi bo je tongo ko ndabona nuku tugahuza kuri kimwe à la fin mugabo mu ntango turako turahuza ça c'est très normal canke tukahavye bitango let's agree to disagree tukavuga ati bo ntitugurije ko definitivement reka tugugumizaho nta kibazo nobody dies ku bintu vy'amateori uvuze ngo jewe ndemera ko Imana ibaho undi je ndemera ko Imana itabaho you don't have a fighting okay reka wemere ivyo nani nemeye hanyuma twigumiraho end of story nta muntu akomereka voilà mugire amahoro y'Imana tuzosubira mwese bye